twese turaba February afise amarundi ndi mu Burundi ariko barasaze karaje dakerese kuvuga ngo ndafise ngo nuzeye ariko wowe nawe mugabo munyuma kandi jewe na mwexi wanje turabana yingwe mano no mwexi wanje tukomeza turi inshuti biciyemo bikaracamo kugira ngo bishobora gusubira kandi gukunda antayemo nkaramutamo sivyo Alvin biravugwa ko wari wavuye ngaho werekeza mu gihugu cyakenye atari kumvuze ku icongereza gusa hari abigemewe babiri washoboye gutera inda turavuga mu Kamenge no mu Buterere izo rakora tuvuga kwiki wowe Alvin mbega wowe uzobugaruse uzokwemera kuja kuraba abana tuzobona murazi rero ni byari mwana ndababwira umva fata abakobwa makoresha ibiganiro tubabone ko erega hari igihe umuntu usanga wateye n'inda mu ndoto cyangwa umuntu yaguteye inda mu ndoto sivyo yes ariko inkuru twadufite nuko bari bahebanye niyo nkuru kwaye tu okay nimba bari bahebanye none ako se maze ese ko umuntu mumaze kumara ko je ndinda uva uwo mumbanye n'umukobwa ega yumvira n'ubundi uko tubonye Shadibu tukabona huye na Will Smith numuri ubugiye kwaka mwagiye muravuga ngo je ndacuruza ubuyi ariko mumenye ko nyabuyi Facebook mu Burundi ngo acuruza ubuyi ngo namubonye hello urumva ngo namubonye ngo muri ville ngo muri tao ngo yatigisi ngo izuba ryamukuse ngo kuma bus grand frère fise umuduga wanje muri Kenya eske gute je wombona muri ville fise umuduga kwera mukamona n'amaguru muri ville. Hello everybody, what's popular today? I go by the name Extreme, but I'm Mombas Kamida fan ba ni BITV ubugira kandi turi kuri airport twaje kuraba Alvin Smith no twaje gutegera kuva muri Kenya. Ari abantu benshi bari bamaze imisi bazi ibintu byinshi kuri Alvin uno munsi araje nga mu Burundi aduha umuco atubwira ico aramaze igihe akora muri Kenya. So followers, we love you. Chambere turagwa ikaze kandi mbwirwa cawe c'amavukiro karibu sana. Hari ibintu byinshi cyane byari bisigaye biriko biraba mu Burundi gihe wari uri muri Kenya. Industry yaraduze, content zarabaye nyinshi ariko abantu benshi bari bifuza ko content zarabaye nyinshi zahe ko je nabonye umengo industry iraryamye. Industry yaraduze vraiment yaraduze. Ngira kuvaho je naviriye ngaha mbwira base imwe imaze kuza ngaha ikajugumisha nyene industry. Skendo imwe imaze kuza kuva je ngende nta nimwe bro jewe reka rero ngaruke mu karere kanje noneho nkomeze ahubwo tuzani na skendo shasha ndabura umuntu numwe ashobora kunsubira mu kibazo canje ahubwo utuzani na skendo shasha pemporte ibintu byose nakora imba byari bibi imba byari vyiza mugabo noneho byatuma industry igira sivyo icangamuka ugakuvaho nagiriye noneho umengo ibintu byose biraryamye. Wavuze ikijanye no kuja muri Kenya yuko wagiye kwiga strategy strategy wabonye hari yabakoresha ni yahe? Strategy ya mbere hari yabakoresha nuko bivuza cyane kurusha n'ibindi byose. Apara vya bindi guruva ngo ni ngo abakiriya ngo hari ngo batokundira indirimbo yo barayikunda kandi noneho imagine ko baginuzeho bo rero indirimbo zabo baranazifiringa vyatari. Hari indirimbo nyinshi je narinzi hari anazimenye yo numva hari na je nazikunze ko ngiye aha narisanga ikintu cyane nabonye hari nuko bivuza cyane ntavyo kuvuga ngo urumva ngo indirimbo urumva ngo maklabu ngo abantu ngo ntibakunda ngo ndundi ngo babasha kuryoherwa umva indimba yo yose umuntu araryoherwa cyo kintu nabonye hari abarikunda. Sinari bwaheze ikibazo canje hariho content nshasha canke video canke ikintu wandise ku kibuga ku rubuga rwa Facebook wiyamiriza abantu bashaka kucafuza canke gucafuza izina ry'umukuru w'igihugu cacu dukunda cyane Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Nikintu showe kwerekana nakababaro kenshi cyane. Uvuriza grand frère urese gato kandi wewe rero burya wewe narinda kwitiza kuri ibi bibazo. Maze ibintu je nandise nk'umwana abonye abantu baguma basuzugura umuvyeyi. Apara kuvuza politique cyangwa ivy'ibiki. Bro wewe umuvyeyi wawe urabizi umuvyeyi ko bameze kose abari umuvyeyi. Rero je navuze ka umwana abone ingene umuvyeyi wiwe aguma asuzugurika abantu bose baguma bamufatira sivyo ariko nta bintu birebire nshaka kuja mu vya politique kabisa. Yes kandi message yarashitse none abanyarwanda benshi baranyandikiye gusa jewe umviriza ijambo nuze ni ryarindi nyene twubaye abavyeyi finatana jewe shaka uvuge wa ruhungu rw'amaguruwe mugabo umuvyeyi please shira pembeni kuko nawewe umuntu akuvugiye umuvyeyi wawe ntiho biryohera sivyo none bra sivyo rero nikuza tuba abavyeyi pemporte yuko kuera urumva ari ukuntu umuntu amaze kuvuga nawe umuvyeyi wawe rimwe kabiri gatatu ntuvuge acavuga c'est normal muga ça fait pas dire yuko utabibona cyane kutababara urababara mugabo uvuga ati yo mugabo ikintu kibandanye ngiye tutexeye mauvais ushaka kugira umuntu yo ndekera umuvyeyi imbabarira sha est-ce que umuvyeyi wanda muvuze uryoherwa
oya none umuvyeyi oya uko umuvyeyi wawe wameze kose naje ndamuvuze wogyohega ntiwogyohega ukerekana n'umuvyeyi wacu of course ni jambo bavuze ryatumye aba youtuber benshi n'abakora ku mapage benshi bahagurukira icarimwe bavuga ati vraiment umuvyeyi wacu niba mutureke n'abantu benshi cyane n'abajournaliste mu Rwanda barandonde baranyandikira ariko narabasigurira ijambo nyene nta sindi ino mugabo twubahe abavyeyi of course nimba umuntu yitwa Sebarundi iryo zina si wowe ari muhaye ni igihugu cyari muhaye kiravuga ati none wewe duserukire imagine wowe uriko urasuzugura umuntu bro attention Alvin yo mu byotangaje katuje mu bindi uherutse twabonye ko hari live kuri TikTok ya wewe na Nirna abantu twatangaye go tubati gute uvuga ko mwe mwumvikanye kuja kuri live kuri TikTok nuko mwayazi nuko ibintu bimwe twahurije aho kace nyacu gwanko none ndakwishuye direct bisigura yuko uno musi wowe na Nirna baracabandanya imigenderanire ako se none twobura gute kuvugana braza sasa ndo ndababazi grand frère naramwiciye umuntu naramwiciye umuntu biravuga yuko hano haraba ex n'aba ex benshi barabana ayingwe ariko wowe nawe mugabo munyuma kandi jewe na mwex wanje turabana yingwe mano no mwex wanje tukomeza turi inshuti biciyemo bikaracamo kugira ngo bishobora gusubira kandi gukunda antayemo nkaramutamo sivyo Alvin mugabo munyuma kandi twacu tubona yuko nyene hariho murabana ayingwe ko munyuma live mwace muri casting byagenze ego n'umuntu akora muri mviriza murazi ari kintu iyo umuntu ukoze kizana polemique zirenze cyane sivyo rero kizanye polemique noneho ngewe ndazi strategy zanje nkoresha mu kintu cyo cyose sivyo shwa kuba mubizi gute ko nasoye igakava kujyanye bavugishije hama nta na kimwe cyari kuba mubizi gute nje narababwiye jewe ni munyishinge ko jewe munyishinge nagumenyerwa mana jewe biragoye kumenyera jewe noneho mbameze uko ndabacanganya that's why voilà nta nyinshi bindi fisi 2023 wavuze ko rebo yawe ushizeho ya Fast Entertainment ata mwaka utazohera udakoze igikorwa nabo muri kumwe bose kandi wongere uzane abandi uno munsi nka 2025 twabonye muri rebo yanje hariho Tasha Oda gusa naje muri Kenya hariho urundi migeni aho bivugwa ko nawe agarutse ashobora kuzoshikira muri entertainment inde kongo mari majimisi ngo murakinana none kuni keke n'ibintu byo kuririmba bisaniye Alvin Smith no kuni keke no reka nakwishyura kuni keke ni umu actrice kandi n'umurundi kazi amaze kubikora cyane mu nuzenyi muri Kenya sivyo rero nimba jewe nagiye kurondera audience hariya nimba je nagiye kuraba ingene no kwagura akarere kanje hariya ujyanezwa kumwegera umuntu wambere neza kwegera kubera yuko niwe muntu avi wacu ashobora kuna uratawure nico je nifuza komsa ashobore kubimfasha kandi yarabifashije mo vraiment merci beaucoup Alvin Smith merci beaucoup Ismail Alvin Smith vatubwiye ko hari amakolabo wakoze hariya muri Kenya ubu uragarutse mbega kolabo ya mbere uzosohora cyangwa indirimbo ya mbere uzosohora kukiringa niyo nga muntu cyane muri Kenya okay nizo tegeza gusohora yo nyine nguvu shasha nizi nyine kuba nagiye hariya turoma nkaba nagaruse muzi je nkora iki ntimuzi ko ndumusuma araba amara y'indege nakuye bisigura yuko none ibintu biriko biragenda neza cyane ku buryo umviriza yo mana reka ndeke kuvuga byose Alvin biravugwa ko wari wavuye ngaho werekeza mu ucakiye atari kumvuze ku icongereza gusa hari abigemewe birashoboye gutera inda turavuga mu Kamenge no mu Buterere isi rokora bivuga kwiki wowe Alvin mbega ho uzobugaruse uzokwemera kuja kuraba abana tuzobona murazi rero ni bya birimo ndababwira hari izindi nkuru muteza kuza muravuga mufise amapreve urabona nk'ubaya yaba mfise umugore waba wanteranyije jewe mbashaka bijya bintu amazenda babazi ikintu kimwe mose muri abantu bakuze notera umuntu inda mwebwe nigene nzi mu busutwa bwanyu nujya mujama ujya nimba ari nu capitale de la capitale niyo bayamaze kujya mu Buterere kurondera umukobwa tuvugisha ukuri niyo yamaze kujya mu Kamenge kurondera umukobwa nanje naravuze ati jewe kamuganwa Kent ntegerezwa kuzobanza nkandira nkibariza nyenevyo oya ahubwo wico wari gukora wari kugenda kwazo karondera umukobwa amukavuga ati umukobwa yitwa kanaka aba muri quartier kanaka waramuteye inda narageze kunuzenya namwegereye aransigurira byose ariko grand frère ngaho uri ko ashaka kumusesera agafuko sivyo none aho cyaga n'icyara amazi imisi ndiko ndadiraga cyangwa icyara nifite neza imisi kiciye kinyanga sivyo none ngo kubera Alvin misi heze era umva fata abakobwa makoresha ibiganiro tubabone ko erega hari umuntu usanga wateye n'inda
mu ndoto cyangwa umuntu yaguteye inda mu ndoto sivyo noneho ugahita uvyuka uvuga ati kanaka yanteye inda ariko braza genda mu facing none mumuzane ko ndabizi ko mukunda urusaku mwari kuba mwamuzanye yabahari Alvin Smith mu minsi heza bavuze ko tutazi akazi warusanzwe uriko urakora muri Kenya urashobora kubura nkamera y'indege kandi ashobora kugarukana mu minsi heza twabonye wakira Shadibu nk'umu driver wiwe sinamwakiriye nk'umu driver namwakiriye nk'umu content creator ujya ni umu influenceuse wi mu Rwanda yarankontakisa arambye Alvin uri maze kuva kuri muri Kenya ndaje ndavuga ati yo ingonda gutora nuze agenda aje gutora ni jewe navuze ati ndaje gutora siwe yansabye yarari mu minsi yahebaye n'umukunzi we bashobora kuvuga ati Alvin agomba hoza umuntu mu gihe tuzi yuko yari umukunzi wiwe antuka nuze yavyaramenyekanye ko atari umukunzi wiwe yuko bari bavuganye kugira ngo ashobore kumuvumisha kwa ko numuhamura amahera hama akakuvumisha ivyo bibaho yes ariko inkuru twadufite nuko bari bahebanye niyo nkuru kwaye tu okay nimba bari bahebanye none ako se baze ese kumwe mumaze kumara ko je ndindaya uwo mumbanye n'umukobwa egal n'ubundi uko tubonye Shadibu tukabona huye na Alvin Smith n'umuri ubugiye kwaka aho bantu babiri bonyene barakwiye kugira ngo ashobore kuza ibintu bidasanzwe hagati Alvin na Shadibu nta na kimwe c'est juste yuko twese dukora ibintu bimwe sivyo ni umu influenceuse je ndi umu influencer ndi umu artiste kandi twahuriye mu mahanga na cyane urumva twahuriye mu mahanga ifu ko tujya hamwe sivyo yes ibikorwa bishasha tujye kubona muri uno mwaka wa 2025 ni bihe ni vyinshi cyane musize muri vya Tasha Oda ni vyinshi ikibazo cy'amatsiko nari mfise wowe wavuze ko wagiye muri Kenya icyongereza n'amastrategy mugabo turazi ko Kidumu asanzwe aba muri Kenya ariko ari umurundi nawe twitege ko nk'umuririmbyi azohora akorera muri bino bihugu bibiri cyangwa uzose umubumenyi hamutaje je ndibaza yuko reka tuje kurondera amafaranga sivyo dutuze imbere igihugu cyacu amashiringi ndayaza nino tuyakoresha ino pour le moment reka koza maze nondere hariya ibi byo kugaruka ino reka zose ndaza gukora nza nyene tu comprends mugabo sha reka koza maze nige ndatafite byinshi cyane byo kwiga mu gihugu cya Kenya twitegeye ko nihagira kusubirayo ushobora kuzogenda kutwaye umusanze muri kumwe atashahoda kugira nawe kumbure ubwomenyi waronse nawe aburonke cyange ibitashahoda tashahoda araciga université urumva arafite akazi kiwe ngaha kandi tashahoda we iyi ni masse yanje iri ngaha mu Burundi twese ndishobora kugenda ategeza kuguma ngaha acungira akarere hamajewe nja gushakisha ariko nshobora kumutwara agakora mugategeza kugaruka ngaha ubumenyi mpama wakagaruka Alvin bisigura yuko Alvin atazoshobora kubarizwa ngaha mu Burundi aho kugenda ahandi ni hehe none no mvuga kubayo ukuba ngaha anya aho kugenda hari anya hamukaza ngaha kumara une semaine none ngasi kuba ngaha hamucu subira kandi ugende cyangwa amafaranga cyitazanye umuduga ntiza kusiga hariya sishobora kuzana muri make tumenye yuko Alvin yagiye kwinstara hariya anya azozana hariya insaye baze ko naguze n'ibintu byo mu nzu naraguze n'amapono none natera inda umwana azovuga amapono yose ahari amakuru yuko yo bari none si vyo wanje maze ninde yabiguze ibintu byose ikintu nariye n'umuduga gusa umva ibintu byose narabigurishije uno musushikira shikira muri maison de passage cyane uminda ariko Alvin watagugenda uratubwira ko ugiye kwiga mu Rwanda uravayo urabona strategy naho uri muri Kenya after Kenya naho ducuja kwiga Tanzania Imana bizije Imana aho indivuza ati petit kogota mbangiye Alvin ngo kuvaho visa iburiye kuja muri Canada ntacu uhindura imigambi yo kuja muri Kenya bishobora kuba ari ivyo ariko none nimba nahindura imigambi yo kuja muri Kenya grand frère nkaba ngiye muri Kenya nkaba ngaruka nsa neza arambaye neza none si uva yuko abeze neza ga grand frère ariko cyo kimwe no muri Canada sigura yuko gutandukana kwawe na Nirna hariho imvune byakugizeko yego imvune gute amaguru yarasuye kuvunika cyane oya kuba wari ufite umugambi wo kuja muri Canada ama mugabo mu nyuma ninde akubwiye ko nafite umugambi wo kuja muri Canada ariko mu nyuma tubona wagiye muri Kenya ariko grand frère no muri Kenya sinavuga yuko zocomoka sinacomose none si mubizi gute ahari hose Imana izohana abarundi sasa rero muviriza problème dufise ni asante sana ariko Alvin Tasha Oda maze igihe ndirimbo tutariko turabona indirimbo twitege iki kuri we kwezi grand frère ahubwo Kolesere ni ari wenyene ari kumwe n'undi mukobwa ndiko namibuka izina oya indirimbo ya wenyene so indirimbo ya wenyene afite indirimbo za wenyene yaramaze kuzisohora murabizi ko Tasha Oda azi kuririmba sivyo noneho turi muri business turi gushakisha amafaranga grand frère ivyo
Tasha udarazi kuririmba mwese murabizi arafite indirimbo za wenyene sivyo reka rero turondera amafaranga ni nko kumbaza jewe ngo Alvin ngo zo kuri indirimbo wenyene ryayo umviza murabizi murazi indirimbo za wenyene nushaka kuzumva ja kuri YouTube urondere Alvin Smith indirimbo ziwe za wenyene zirahari nimba ndikora gakora amakolabo jewe mfata ingufu yundi nkashiramo niyanje none nkakora ikintu gikomeye objectif ni gukora ikiba ciza sivyo kandi wallahi sindaryama 24 heures akabazo gushimira cyane gose akabazo kanyuma abanyamitahe bariko baragukurikirana bamaze kubona ko washitse mu Burundi aba organisateur b'ama concert mu ma club atandukanye ubu unyuri available mu Burundi umuntu wese ashobora kukurondera ari deal mugomba gukora mu kadiringa fresh asante sana ico kibazo cyanyuma nifuza kukubaza asha wallahi ni ryambere umujama tabagije usaka ariko abanyamitahe bari bakwiye kumenya ikiringo uzomara ngaha navuze ni semaine et demie Alvin ijambo ryo kwakunzi bawe bo abakuzi banje murazi ko ndabakunda cyane meme si mwagiye muravuga ngo je ndacuruza ubuyi ariko mumenye ko nyabuyi Facebook ebo Burundi ngo acuruza ubuyi ngo namubonye hello urumva ngo namubonye ngo muri ville ngo muri tawo ngo yatigisi ngo izuba ryamukuse ngo kuma bisi grand frère fise umuduga wanje muri Kenya eske gute je wombona muri ville fise umuduga kwera mukamona n'amaguru muri ville Alvin merci beaucoup je bintu byarambabaje narigise ikinda bivuga kubera ari abantu mengo ntibakoresha ubwenge mu kuvuga sivyo ariko ni bon mukomeze noneho nico kintu cyabye kuko urizi bona umuntu aguma avugwa buri munsi nuko abafise impact nini ya cyane muri industry voilà merci asante sana Alvin guys